bwakeye. We mama Dori. Bega sha. Bega hakeye. Bega shahu. Narayendushe. Igihe cyose wamangura ushwamura. Nukwinu kubokeje kutakashutse ngaha. Oh yaye uri magara. Na mungehe. Ahubwo mbere iyo mbanyi wayitwanye magara mabi. None gashangire. Ahubwo nyene. Mbe Dori yabyutse. Dori ntarabyuka aha. Nari nkimuretse bararyama. Okay hama. Ariko ndiyumvira uno munsi gukora gute? Hora turagenda. Oya hewe tugenda ajyana ngomba ko hahera. Nukuvuga nashaka mugabo dushaka tuje kwakora gusa ikintu kimwe nako niyumvira ngo manze nje gutora intuze ya iradiyo kwa bagimeri kumva zo kwembwe yuko gomba duga ngo ruguru ngo mu by'amatongo cyane nimvira ati akayitwarana akagenda atayimpaye ntazohiro wari ikintu ushaka tora isuka ugenda hariya mu kabande ubura rima sintebayo mfuma ngenda n'ikinga nchenda gusanga ariko papa Dori urabona ko ujya mu kiri waraye twakuja kuwubagara oya reka twaze tuje kumarira hajyaye kuri masha hajya ahantu niho hagoye gajyaho hagenzo banatsitaye nayo mukozi tuzohavumbuza rimwe ntangora ikibazo bane ukudakomeye aba ukomeye neza wowe unamye gatoyi ngo he wunamye ni he kisha kivuna nega shantu bizi nawe nambukira hoboye abantu usanga bameze nkuko none ntu oya gusa ntacyo koresha umwanya rero ngomba naje simbire kwa bagimeri hamanza niyo radio mana sinteba wowe tora isuka aho gukoresha umwanya eka ngende mbe ndagenda urazi yuko genda nagenda na bukebuke tora isuka ngende bukebuke mbe ndagenda gukora ikibazo rero umusiga afite intambamyi ni kidorine basha kidorine ndakaro kagende gute okay kora bambwe yuko bafise umwigisha bigisha mu buruhuko reka ndamubatse ahubwo ndamuhindire yo byanka bikura ntavuga yuko batiga mpaka baje muri cours d'histoire reka nje kumubwira wa Dorine none wowe ntubyuka nyaruka ngo hano shabana aba none nkaya masaha nukuriho wahumiri kuva jo wajyanye saa moya mbere no munsi mwize gute mbe wowe ko kukunda kuzinduka kujya muri cours d'histoire wowe mbere igice cyo gufunga umwaka wabaye wakanga wabaye wa 17 aha umviriza rero ujya mwigisha abakuru d'histoire yarambwiye yuko ugerageza muge kibazo wowe urasamara iyo muri kuri d'histoire bivuze ko rero bisaba utagende kare hanyuma utegera neza waje kuri mu windwi kugira ngo mu kwikera niyo mwatangura ni muri buruzoba nko mu 8 cyo mu ba 10 gutyo bivuze ko rero mbe mukunda gutangura sanga sambiri uye ndazo ni nka saa moya ikari rero wotwarika ahubwo ugende kugira ngo baze muze gutangura nawe gende twarikaye gende nyaruke ari bobo nopani mana yo mpaka okay genda kandi rero niyo waza uraza kuraba inja twaza kugusigira waje pa bidira hapo sawa bambiri kumugina bazigomba kirare yewe kamana nanzinga abantu barakumvura abantu ibikombe 3 ndazi ntihabuze 2 ibikombe 5 ku 5,500 yo namuse mugari go banyica ndawuvutura ngomba cyo simvira kakagabo kagura ibiharage basha mukubirana sinja mu isoko ko ngaha baninze bafata mama yangu no bankwene kasho ngakama kamazi ngoma cince ngaha mu isite na hariya kumuhana ahabwo nuko ata telefone fise ne kumonda kuri telefone mugadanze ndamubona tu
Gufura sinchagaruka. Numusi kumenga abakiriya babuze ndonka ubugori naho nibwabuze abantu kwera ibigori zababungwanye bemaze gukoresha amafaranga ngana gute 190 hari ibigori mbona bimwe babitwaye ndanegere kanya gato aho bobizana sobora nabwabugabo usanga bwaraborewe Waje fa bidibira. Amahoro boss. Uranangaze wambesire wewe. Jyewe nabayebengo uri mu biharwa byinshi. Oya, abwo ubugori barabutwaye ubunyene yaseka kakakombe kamwe. Kararemvye? Buke. Ibigori ko ari buke. Ahubwo ega mpeje gupakiza imodoka mukanya. Barabitwaye mukanya mbere usanze babitwaye hasi ya utuntu n'utundi mu muje yarazanye ngo namurangurire ubunyene. Hewe ndakwibarize sha. Mbe muragura ibiharage. Ibiharage turagura nuvuga turagura ibiharage amasaka uburo n'ubushaza byose turagura n'ibigori nta nakimwe none biri wabiza nje ngahanda bifise burya agura musazi biri heyi jena kata byumbo agafuka ari heyi oyaye umviriza inde kubwire bivanye n'ukuntu je ifise umugore akaze ancunga bamaguru usanga bakura bakukagohe umugabo atavuye muhira batavaho jere no kuvuga turarima bikaguma mu nzu nihenze ngo nje kunywa n'agacupa bashyebwa nguru umusazi rero ubu nahinduye system jewe abiharage ndabifise ngaha nikoti konza bazoye bakunda kubiza oya yereka ndakwereke gusa rero sishaka abadandaza burunwa wabizanye nta nivyo mbona yereka ndakwereke cyo twafise system nani yo kuzana ibiharage chaka zigo hamwe twebwe ata muntu yopfa yaradukemye Yesu Nazareth reka ndakuzanira umuzigo wa mubosi we cyo ntuzogaya mama babasuma reka uri umusuma wambwa wagisuma wa ukoresha umwanya gusa pima kandi aho twenda gupima ndabizi gitigiri reko bidakosora nta na kimwe no nivyo hana kimwe uzokwigosorera byabisuma byo kuzika oya nyawe najyana n'ingoga none manzo reke kwana ndaguha ngahe mbazi gikombe nese 1800 igimirangahe n'amajana 8 ibiharage bitagosoye sha urabigosora none wegira gusa banzo rero cyavuyemwo ndaguha amajana 4 nta majana 4 wambwa we wahora umusazi no uwo amajana 4 guti bisubizayo je singura ivyiba basi amajana 8 atandatu mvuga ndakuye amajana 7 basi atandatu ndabipime je ndiko turadinizanya basi ndabihe imviza harimo ibikombe 4 basi harura amahera reka mpime rusanga unyivye kandi uranda gukata nawe gukosora ntavyo kunkata none cyuzuye bamusuma ngo munyibe rekana niko cyumuhohokera none ide bitagosoye hari cyo bitwaye umusuma byaje wagisuma kandi ibindi muri baba biyamiriza abagabo biba mu nzu nari je ngano vyitwarira handi twara none ndaye bakureza n'amajana basi pima ega ikijo ni cyuzuye ivyo ni bibiri ingana bibiri ico zigikombe kimwe Shahabo igikombe cyawe mugani ngumba singumba je igikombe ni 70 ingahe reka we nani je namenyere kiya 32 je ko napimye igikombe 3 none birakuraba none je wabipima turi kumwe ibi nibikombe bibiri none ibi ni zinyongera oya no kwimana ahubwo umviriza baserekana kwereke umviriza rende kwereke abasi cyenda guhangaye karata igihumbi nabiri umuntu umviriza nkunda rende kwereke wowe burampa aya bibiri akwiye hamashinje kuzunira ayi kuzuriza singetsa umviriza genda cyuzurize cyangwa guhamaje 6 bigiye 6 igikombe kimwe oyaye genda ucyongereza aho kanje kuzana ibindi mu kanje kuzana ibindi nyaruke ukoresha umwanya wagisuma wampa
hari ico nibagiye. Yo, Dorine Gabashe sinamuhaye ivyateye kuno musi kandi n'amazi ngiye gukora ntayajanye. Naho hogera saa sita kweri ntakanwa n'amazi. Ahubwo rero ikiriho reka mbanze subira inyuma ngende gutora amazi nza kunwa. Mbere reka nisuka ndayisige ngaha. Ndazi ngaha hawitora wasukawe ntawugutora. Reka mbanze subira inyuma ngende kuraba Dorine ndamubwira ibyo ateye kuno musi. Ibahijinga ariko karihe mama yangu. Ariko Dorine ho kataraza ahangoma nongere ntwari ibikombe nka bitatu njya kongereza nze kunywa inzoga ikiye. Wajefa bidibira. Demana. Umuyena harahetse. Oya nari sanze nibagiye amazi. Kandi narisize nari hari mu mihana none. Ati mu mihana navomeye amazi. None iyo ugumayo ntisirari kuza ukacuntu. Nari nibagiye no Dorine ibyasigara ateka. None ugomba ncecika niri gubusa. Turaryambaye. Ahubwo kiba tware tuce tugenda burya najewe nagomba nyene cenza ndagusangeyo. Iyo ni nyambaro shasha. Abasaza kweri. Ndabona abasaza mu kweri mu byorosha. None ni ikibazo ni icyahe. Mbega hoho kwiba ibiharage ntabisize ngaha bisanzaye ni. Urabaza Dorine. Je Dorine niwe nasize ngaha ibyo bi. Mbega ubikingira baho ndabe ubwo iyo byasanzaye biva niyo bija. None ikibazo kiri kuri ibi biharage. Je nasize byasanzaye ngaha. Nasize bidasanzaye. None erega wose none wowe ejo ntaje wagorobeje uratora. Mbega ho iyo migozi usigaye wambaza ha. Ipano ni ndende. Janje ntuza kuganda gihonyuramwe sindabikunda. Ndende yo kwambaza imigozi ukarinda no kuri kwimana ndagahanwa mbeho amugabo. Papa Dori. Usigaye wiba mu nzu wewe. Jewe. Usigaye umusima mu nzu wewe. Jewe nivye he. Wewe ibi nibiki ngira ibi. Rekana nivye nese nari ntwari tukeye. Dukwiye twibiki. Wewe abisatse. Mbega kumeneka. Nene tuma twese. Nkubu sinari ngende umwe nje kwirigwayo. Umugabo wewe. Nese nagomba nzereka nagomba kuzanira kaza. Unyonora. Je ndimira isoko rero. Sa? None ni isoko rya hehe. Jewe namandima nsanga ibintu biguma bipfunguka mu mufuko bihera. Sinari byo bijya. Nimbeba. Kumbe nibwa nabo mu nzu. Mu nzu bya hehe. Reka ahubwo reka tushira habona. Tubigaragaze. Oya nta byibyo oya turabimana mu njoro. Oya wenyuma kumi. Reka mamakara abanyuma kumi. Wenyuma kumi. Reka Rukumba. Izinduru zamangaye ni nyabaki izinduru zamangaye. Oya reka ndabwire je uwo mugabo yambye mu gitondo ngo ngende gukora. Acha sigara ribe asigara bitwara mu. Nibiki Rukumba ibi bintu nibiki nitko nari haje. Ngugu era amaisuka none ukagugaga nihaye ukaguna ndari. Nibiki ibintu. Urara nukuye batutecuruka. Yatanguye cyari abagabo bakino gihe. Rabe mudoregwe. Ibi bintu wabitanguye cyari kamugabo. Ibi bintu wabitanguye cyari. Oya raba umuntu w'umushinga nteze afise ingufu ntizivema iyi ngeso we wayikuye. Abako bafise sinza yo bafise ibyo yakoresha. Aha ni amarikara yanyu mwama mo ngaho kurondera kunywesha. Nama ngenda ku. Aha barondera kunywesha Rukumba ngaha. Mene kazene ngo nani ndabimaze. Iyi ngeso we uzoyeba cyari. Mesi yose ugomba kugurisha ibintu urumvikana n'uwo mwubakanye. Hanyuma mukaje umugambi ivyo mugomba gukora ukabona kugurisha. Ibi byo bakeza hehe ibi. Ubona bisoherera hehe umeze uri umuntu w'umushinga ntago umeze. Oya bakumiraba no kuri iraba kera bagena nako. Wa mugabo utapfapfanuye n'iyi ngeso yo kwiba mu rugo.
urabe neza kabisa ureke kuduteza ukango ivyari guherera mu nzu none ivyari guherera yari guherera ibimaze iminsi kandi rero urazi kuvyo byatanguriye jewe nabibonye iyi ni intango hanyuma utwara uburo ubu naho ugeze ku biharage iyi ni intango je ndabibonye mutabimaze hari ibintu mwe mutari kwebuza muravogere mutabimaze rero gusa ndabibonye aha mutabimaze nkumva yandi makuru basha hoka hana kuneza abantu nta niso ndabivuga nyene kuvyo wibiye wiba havuga no kuzura amazi reka nje mpamagara nyuma kubi kandi Zako na yote biharage nawe